Nitwa Nzobakenga Vanessa, komine ni Bugabira, umutumba ni Ruhehe, zone ni Kigina, je ndumutwakazi. Uwo twubakanye yarantaye ntabwo turi kumwe. Mera nk'abandi narakuyemo iyi paraseri yanje mbamo. Mera nk'abandi nkuramo iyi nzu yanje, ndibaza murayibona. Mera nk'abandi narakuyemo umwambaro ndambara, kandi ndambika n'abana impunzi. Kandi n'irasiyo y'abana ndayironka ive mu mugambi mera nk'abandi. Kandi ndafise n'agatungwa gashobora kuba komfasha mu misi iri imbere aho nzoba ntakiri mu mugambi mera nk'abandi. Ico rero ndagishima ku mugambi mera nk'abandi kuko nta handi nari kugikura. Byari byananiye nta wundi buryo nari ifise. Nitwa Mukunzi Rebani, jewe ndi mu mugambi mera nk'abandi. Kandi narashimiye cyane umugambi mera nk'abandi jewe waje meze nabi. Burya karya kazi umubona nakasagaza ivyatsi vetiveri. Burya karava nari hanze. Nagiye numva uwo mugambi uri muraza ndavuga ati mana hamwe ibi bintu wozobinkorera jewe wo bukoze. Ubwo rero nyene nkagira abana, uwo muhungu nyene nababwiye yiga mu uwo mwaka urabona ko bambaye amashati yera, imvura yajya kugwa aho nonezerewe n'imvura baca ntangura nkiganyira. Ati yemwe none uko iguye amavano niyagwa kuri za mpuzu bega none he kuzogenda kwishuri wambaye iki. Ubwo rero uwo mugambi ugiye kuza jewe naranezerewe. Ukimara kuza uwo mugambi naciye ntangura uduhuzu amakaye byose byari byarononekaye, maze kuronka utwo dufaranga naciye mvuga ati mama mbega mbanze ngure impuzu. Oya naciye nteka umutwe nca ndavuga ati jewe meze nabi azoguma yambaye izo yama yambara. Twaciye tujya hamwe turi abantu 5 twirema kagwi, hanyuma baca barabanza ndabasaba ikigongo ati jewe merewe nabi, baca barabanza banterako barampa udufaranga twahana 220. Hanyuma rero batumpaye naciye nza candagira batumpaye bose uko ari 5 naciye ngenda ndatangura utubati. Candaza ndatangura kubitsa ahantu sinatubikije iwanyu urabona ntaho nari kutubitsa. Hanyuma rero ubugira kabiri duca turatangura duhundi. Ubwo rero umugambi ndatangura ninjira mu cyo cyiyumviro cyo kubera ntafise ahantu mba, bica biratangura bigenda gutyo duhanye duheturanye n'ubundi baca barongera barampa. Ndatangura rero ndavuga ati ubu no kubumbisha. Ubwo rero ndatangura ndabumbisha n'ubundi udufaranga turongera turagaruka. Ndatangura inzu ndaduza. Aya mafaranga ibyo bihumbi 20 nasigarana naciye ngenda nguramwa agahene. Ako gahene rero mu gihe cyo kuduza niko naciye subiza. Umugambi mera nk'abandi mu ntara ya Kirundo nkuko usanzwe ukora amakomine 4 agize intara ya Kirundo. Twarabonye yuko umugambi mera nk'abandi hariho ico uri kurahindura cyane cyane mu ngo z'abene gihugu basanzwe bafise amikoro make aho baje guhindura imibereho y'abene gihugu asanzwe bafise amikoro make mato. Urabona tumaze kuja mu mugambi mera nk'abandi twaciye tuja hamwe tukaza turafashanya duha umuntu umwe amafaranga. Abantu 5 rero bose bagaca baha umuntu umwe, twahana 20,020. Mu bya 20 rero umuntu yamara kuyafata bivanye n'icyo ubona wese ukenye mu rugo iwawe ubona cyo guteza imbere. Maze kuyafata mbanza nkuramo iparasera nayiguze 120. Nca ndabandanya. Maze kuba ngiye mu mugambi rero nguze iparasera navuze ati ninsubira kuronka nzoca ndebe ukuntu nubaka. Maze kugira rero ntoya yandi ca ndagura ibiti ndabishiraho, n'ubundi turasubira ndagura ibindi biti nshiraho. Nca ndagenda mwishiraho kubera naco ninjira mwishiraho ubwo nyene tukaza turaziganya tugurana. Nca ndagurana, maze kugurana ayandagira kabiri nca ndaza ndagura amabati naguze amabati 13 niyariko kiyagura kuri 17. Nca ndagurana mwishira hamwe ndaza ndubakisha, maze kubakisha mbonye aho ngejeje tireka nce ngenda munzi wanje ndeke kuguma mpatswe. Twarabonye yuko imiryango imaze kwikenura mu tuntu twinshi. Hari nabo usanga bafise n'ubuhinga bwo gutuma tumanaka amakuru amatelefone, hari n'abandi usanga bafise amakamu bivanye n'ubu buryo nyene mera nk'abandi yagiye irabaha bagashobora kuvuza abana no kwivuza bo nyene bakongera bagashira abana mu mashure
muri make twovuga yuko ari umugambi uriko uraduza ubuzima bw'abenegihugu basanzwe bafise amikoro make make. umugambi mera nk'abandi jewe ndawushimira ndashimira n'abakomiti nabo batwamye hafi bakaguma bahimiririza nkanjye babona ntuje yabonaho ntaha yaciye atwama hafi agakomeza ahimiririza ati aya mafaranga hamwe yozobapfa kubusa mwabakecuru mwabapfakazimwe mureze abana b'imfuvyi aya mafaranga akabapfa hose atakimugezeko yemwe titwebwe ishwi muzo bamudutetereje. umugambi fise nuko nzobanza nkayiheza neza urabona ntabwo ndayimara nimbona ndayimaze nzobandanya ntera imbere kuko hani hatonya nshobore kuronka ahandi norimira hiyaguye nshobora kuronka imifuko ibiri y'ibiharage nkaronka umufuko w'ibigori gore niho nzoba mbona ko ndiko ndatera imbere muga n'ubu ndashima kubera aho maze kugera. Ogira ko mpanura abo bagabo baba bibaza yuko umufasoni aronse amahera ico ashaka kuganza no kugaba mu rugo kuko urugo sugumwe urugo n'ugwa babiri ni ukuvuga aya mahera afashishijwe agahabwa umufasoni nawe arayakoresha imigambi iterambere mu rugo atari ivyo kuvuga ko aca novuga ati aca yishima ku mugabo canke aca agira gute ariko namba sivyo ivyo twashaka abagabo bo mu ntara Kirundo ivyo bintu bareke kubishira mu mutwe kuko sivyo namba kuba ufata nabi impanuro no bahana uko bagomba kureba kuko ntahandi bazokura kuko nk'umuntu mutonya nkanje ntahana azokura ubundi buryo atari kuba umugambi mera nk'abandi ntabwo azotaronkeye kuba umugambi ngazaronkera imbere kuko ntazoyironkera hamwe. Yewe impanuro ushobora kubaha burya rero abantu bataragira ikintu bashikako burya jewe ndababwira ati burya rero jewe nakoze ukunuku namwe mwokuru ukunuku burya byokunda ababanyi ngaha benshi ubu barafise bamwe baramaze kugura nk'amabati ashika muri 10 iri kw'amabati 12 kuntu natora niko navuga nahamagara umufundi nk'indwi zibiri ziheze ko turavye umugambi uri gukorera mu makomine ane yagize intara Kirundo kandi n'umugambi utari urakorera mu mihana yose novuga mu ngo zose hari imitumba imwe uyu mugambi utarashikako nk'ico we nosaba nk'ujeje intwaro nk'uko hari imitumba tubona imaze gutera imbere bivanye n'uwo mugambi dusabe mu aya makomine ane iri kirakoreramo imitumba yose ishikirwe kugira bene gihugu betuduza ubuzima bwa bene gihugu basanzwe bafise amikoro make tongera dusaba ko intara Kirundo igizwe n'amakomine ndwi bakaba bakorera amakomine ane vyoba vyiza bakorera amakomine yose kugira dufatete abene gihugu badugire rimwe abatarashika kuwo mugambi ikintu no basabira nabo bataratogwa harimo benshi nabo bameze nk'uko kwagino turafise abantu babapfakazi benshi bareze n'abana b'imfuru icyo no basabira nabo no basabira yuko uwo mugambi mera nk'abandi nawo wozoza ukabashikako jewe umugambi mera nk'abandi warankoreye burya ntimubona burya nibereye mwizo nyubako burya nakenye nambaye ubusa cyane ko tuva ko natoreye iki gitenge mubona iki nicyo bampaye. Ndabashimira cyane gose ubwo barakwiye kuguma bita kuri batonya bakareba ukuntu batuzamura turumva nta handi twoza tutagiye turi baradukurikirana aribo nta bandi botukurikirana.